telefone wumva amasaha aragiye ndandika mugafasha sinzi mbona yakizeye nkugira kwatitaba uramubitse mu telefone nawe ngerageze nda biranze usanga iri muri silence canke ngira yazi erega rashaka kuba mu muriro wa muheranye umva frère ariko rero twizere ko umuriro wa muheranye warangije bitira sawa bagenzi be ari urebe ubuze ndakubwira ivyo ugenda vyose umenye ivyo nakubariye ejo kuko uretse ngene wanteye ubwoba naguhamagaye rimwe kabiri mpamagara nsanga telefone zimije mama pardon none byagenze gute ko ari uzi ko mama nashaka jenyene kandi pardon na c'est pardon kandi mama Jose radi iyo nagiye yambanye ngiye muri sport gusa nase kuri ngenda bavyura wanteye ubwoba frère none ko cyukiye none kuna marraine mvuye muri sport ncamagara marraine turavuna muri fille habona nashaka kubaza mbe bajya ko bajya bashaka iki bashaka umuvugana none wari ubizi mama ndakwinginze ntumpamagare ntunandondere kandi uzofashije surtout inyuma y'ivyo mpejeje kubona byagenze gute yaje gute ko na mahene kugiye ko ndafungura mu resta ndimona ado n'umuhabara bahinjiye ivyo uvuze n'ivyo nonse mvuga ese ko uravye neza naciye nsohoka ntavugirije uwundi ndasohoka nataha ariko muga ndabwira cyo ndabwira ndakunda imana vyema ubu nta yindi preuve nimwe nkeneye mama nkeneye divorce vyihuta en tout cas vraiment nako ntari nagize vraiment ubu mfite ndiko natahura ndatahura impamvu ado ibyo byose nikabigira mama ndisiyo kandi ntatankunda franchement sinumva je nabaye bête nkimvira umunota umuje ko shaka yarankunda mama imbiriti urucu ugenda ukarabe mu maso sivyo hanyuma jintu ngenda hagenda basange agucutse kigire mama ndakwinginze bande na papa wawe tuyimwumvisha ndakwinginze mama mama ufite ubu niho natahura ico ado ankora ihangane mwana ihangane kiboto ihangane numva mu mutwe neza nta na kimwe kiriyo n'amazi gusa mbere uri kuriga none reka shaka wowe kwiga gutana zanduru zo mu gihe ndasubiriye kandi urazi ko koko yasubire gushwana n'umugabo atanindi bihetse yemwe ko atazasubira kumukoraho urazi cyane ubu abagabo bose umenya indwara bafite ubu mu mazu hose bumva induru zidahera twe rero muhira nta ndwi ihere mu batamukubise narinze ngo iwacu niho byayangaye ubu rero grand frère ntiyavuze yasinye ko hamwe papa yosubira kumufata ngo ariko aramukubita azomuzinga ati ngo bitware nyine kuri polisi muho jamara afise uwo bavugira twaho ni hatari gusa ari kibabanye kugira dushobore gufunga nuko oncle azana amahera kandi nawe yamaze kudehucira hewe twe n'ukuri ntashaka kuri urwo rwego nasi yarayitanga mugabo icazi arazi kuturya umutima n'ukuri nta mahoro tumuronkana muga rero ashima maraciye ubwenge
ntagipfa kumukubita uko yishakiye apopose yagira ngo gira mukubita yahitanye imbugita ashambwira ati usubire kunkora nakubwira ukora twega hewe narumiwe navuze ntume ni mama canke n'uwundi muntu reka yaducikiriza igikoko umuvyeyi twawibaza yuko twofata ngo turamucira imbugita apfa ngo tugiye kumucumira ivyo ntibikunda kuko iwacu ni igikoko nta muntu n'umwe yashobora kumwegera gusa ikintu namubwiye mama ni kimwe nta hamwe umwana yumpa akazi nta mwana yoramuka wese akazi ndababisa rero situation yabo je nta rushobora ngaho urashaka nene n'ukuri gusa nkanda kwipangira rero ntabwo noshobora rega mama wawe nawe kubona araremba none ngirere muga rero mwebwe murahiriwe n'ukuri ko atabadandaza nka twebwe sa iyo niyo tefe mushige mugezeko none uruzi koko ngo byagenze gute nico gituma badahuza etasha aha nagahinda ku mutima hanaje ndazi arindiriye ko mpeze ishure ca numva amarira ko ndonteye umugabo urudovyine rero ko wandivye ntavyagira kandi arazi ko atobyiba ukagera havyo no kwemera urazi ikintu ngira nkora ngira ndabitanga ngira nzone Eric muhira ndamuha present mbwiye ko turaba fiance umvira ndakubwira ikintu kimwe ushobora kumutwara Eric muhira ntarakubwira program ufitiye kandi nawe uramukunda ako norindiraga nkuzewe akandana ku kintu jewe ntazi nofuma ngenda kwa Eric nzi yuko ankunda naho jewe ntaramukunda gose n'ubuhanye n'ice n'umuntu ndamukunda sawa ubu muravugana kuri telefone turavugana sija mbona aramanutse vraiment ariko kumanuka yego iyi weekend ntiyaje yari kuza mugabo aza kumanuka no munsi nzi kuza kubona na swara biragoye mugabo karibu umuhungu wanje karibu ngaho bagumye dukora indiri batubesha urazi umwanya tumaze ngaho usanga byamugora sinababeshe papa murazi ko ibigora bigora abagabo murakoze murambabarira nateberejwe na Claude ariko ndagerageza mwumvisha ko yoza ngaha ukaganira mugabo yansi kweli arandahiye ko adashobora kuza yego kuri ragoye tubanze tubaze Imana reka ibyo ko tuzimana banza mu byihoze ndibatse ko ngaha tutatewe ko yashitse natubwira ico akeneye kugira ngo bikunde abane n'umugore we neza bidakunda naho nyene abivuge bigashaho ntibigoye ivyo numvise ada ibi numvise nivyo by'ukuri wowe ngo wari kumwe n'umuhabara muri restaurant ko Imana mwicuniye ndahiye nari kumwe n'umukorege tugiye gufungura kubera nari nzi ko ntataha ncanza ngaha duca duhura aho Marene na Koko bari ntaranamusiguriye n'ikintu na kimwe yari yamaze kwiruka none uwo mukorege muja gusangira madamu wawe atamuzi ibyo byo ni iki mutamu none gusangira n'umukorege si ibintu bisanzwe canke abakorege bose umupfasoni wawe yorinda kubamenya oya kabisa je nayo babwiye yuko abana banje bafi urumva nk'ivyo bintu agomba gufatirako Isi kuravuga ngo ni bisanzwe nukuri mugabo dufatiye ku bihe urugo rurimwo
biraheze bikagora. Hari igikenewe muta nuko abana bo kwicarana bakaganira bakagira ico bashitseko bakadukura muri bibiri bigahagarara bakubaka. Navyo kuvuga ngo nibisanzwe kwasohokana n'ubu agasohokana n'uri n'umupfasoni we wari he mbe kubera iki batisharanye n'umupfasoni kwazi neza ko bafise ingorane bariko barashwana kubera iki atamwitaho ngo basohokane. Aho mbariza umuhungu wanje ryaraheruka gusohokana umukobwa wawe ubuya n'ukuri nibicarane baganire nibahindura inyifato bahindura ingendo biraturuhishije biradusanzaje twame mu nzira. Amakrodi ndagenda umuhamagare ko adashitse ngaha arafise camugana. Ega yansi sinababwiye ko yansi yandahiye yambwiye ko nta muntu umwe akeneye kubona mu maso yiwe. Biragoye ahubwo ado Jenny yumviriye ko aho bigeze ubu yagura urupapuro wandike ubwire ico wiyemeje hama ibisigaye je kurya n'umwana wanje ndamuzi ndamwumvisha ibisigaye byose ndamwumvisha cyose kibazo ibyo umwumvisha byose umwumvishe yuko atararangaza gutana n'umugabo wiwe kuko jewe naramusohoye. Hanyuma ikintu uza kumwumvisha umutahuze neza ko ategerezwa kubaha umugabo wiwe. ibyo kurara ngaha byo aha ni wawe niwe yavukiye hama byo kubaha umugabo navyo ndazi ko amwubaha. Jimmy ni sawa urakomeye karibu Shaburiya nawe urakomereye inzoga kwiri zuba nye gawa muhungu we urazuraraba n'amasaha mweko mwakijijwe ibi ntavyo muzi urazi umunsi umwe wakoze akama kamwe mu kanwa ukumva kariswingi hatari reka bakuzanire koka winwere ahubwo ni bande aro zanira agakoka gakanye bati rero rega hajya telefone wa mutipe yaravuye ku ndaba buriya anyi uribuka ka telefone twarangura tuwa samireje no munsi yaje ndamucanga buriya anyi katrisa yavuye burya anyi twungutse wa mungu twungutse no kuri katrisa mi ico ndakukundira aje urashiye ubwenge ni mu muji wa muhungu wewe hari yindi diri nkeneye ko dukora nikomeye cyane. Urabona wa mugabo tumaze imisi dusangira wa mugabo w'ubuhanza gutya azi ko ndi manager watari kubijya bintu byose ari ryo wanje yaranyemereye n'umukobwa rahire ndamurongoye bijya tunga giwe ryose nzohemuka daritwaye gusa gira ingufu yumvi dukorane ngaumva ushaka ndabaraje abantu mutanzoka je umengo ntimubona kure ntimubona icyo twaje dukora ubunye umviriza urara nkuko turonse iyo kati samire aho ni bosana urabona yari yambariye kakeneye kuntuma ibintu dubaye reka cyo ndamuhamagara agira shike wowe ucu ugenda wipoint ahantu si haiza kanya ucu telefone umbaza aho nicaye mbariye kushitse hanyuma ucuza undamutse nkuko tutigeze tubonana hanyuma ucumpa ayo mahera 400,000 hanyuma ucuvuga ko amutama ya ndonde yambutse yuko mission ari mu ntwiza bazifre vraiment umugenzi aho ntini kino gitora natwe katacho untuma ngo ndehe ugikora ico ndakukundira aje uratahura ibintu ndagufasha vraiment aho bisha benye n'umuntu twatumye ko
umupfasoni wanje Claudia ndazi ko nakubabaje bikwiye ndasabye imbabazi kandi ndakwemereye ko ngiye gutangura kwivuza kubera naratahuye ko ivyo ngira ntazi iyo biza bizananye kuko ndagukunda naratowe n'ishavu aho wabwiritse ukuri utakunda ko waje iwanje uzafata wawe ivyo naragerageje kuvyikuramwo biranka ariko kuva aho mboneye ko nshobora kukubura burundu narabajije umutima wanje isanga nohinduka ungira ikigongo ndakwemeye kutazobira kubabaza ninabirengako naho ndaguhaye uburenganzira bwo kunyitwarira bazogombe bamfunge ubuzima bwanje bwose encore une fois pardon kuri cyose nakugiriye urakoze Macron ndagusabye umushirire ikete wongere umusomye nawe ndazi neza ko umuhungu wanjye atazosubira yo kumushira ariko sinzi ko arababaye cyane shira amaboko y'Imana nawe rero naje ko ndavyumvise serga nta muntu adahinduka koko byuka ndakubwira byuka ndagusomera hewe byuka ndagusomera bino bintu ado yanditse mama umviriza aho umviriza banza unyumvirize jewe uko ndabibona ndavyo yavuze ndabona yuko umengo ubunyafise ubuseriye ndabona ko ari vyaseriye kandi rero hanini je numvise yuko akora yuko niwe wamwibwiriye ko utamukunda mama ndagusaba wenyine ubwi warabizi ko tacu ntakoze kugira ngo ndamukunda mama ntacu nakoze ego basumvirize rino kete sivyo okay ndaze rino kete mufasoni wanje Claudia ndazi nakubabaje bikwiye ndasabye imbabazi kandi ndakwemereye ko ngiye gutangura kwivuza kubera naratahuye ko ibyo ngira ntazi iyo biza bizanana kuko ndagukunda naratwawe n'ishavu aho wambwira ukuri kutankunda ko waje wanje ku nguvu za papa wawe ibyo nagerageje kuvyikuramo biranga ariko kuva aho mboneye ko nshobora kukura burundu narabajije umutima wanje asanga nohinduka ungiriye ikigongo ndakwemereye kutazongera kuko babazi narimwe ninabirengeka nawe ndaguhaye uburenganzira bwo kunyitwariza bazogomba bamfunga ubuzima bwanje bwose ntabwo nifata ikintu cyose nakugiriye urumva rero ndagusabye twese ntabwo usigaye ntirufa nkawe yumva ko yahindutse vrema ndagusabye mama oya ingo tukamudukire twabana ndagusabye ingo base ugenda afise ikigongo ubona nk'ubu reka ndakuba ingo bona ingo ndagupfukamira ndagusabye ngirira ikigongo sinzongera na rimwe kugirira nabi naratwawe n'ishavu kubera ko nari nzi ko utankunda ariko nakoze amakosa sinategerezwa gukora ndazi ko nakubabaje cane ariko mpa chance ya nyuma nzobona ko nahindutse ushaka n'ejo tuzi tujane kwa muganga mbizi icyo wambwira ariko ndazi ko naho ntogenda kujayo nzosubirira ntabwo ndakubabarira
Mama ndanize sakoshi mama. Niyo saka amantu yibagira ngaho gitanda. Oui. Oui mama. Ni sawa sha. Hewa ngira nsubire ngo masubire mu rugo. Asha, oya ndabikubwira apre. Ariko gusa nakubwira basha. Adona agenda mubona sa famille basha baje kusaba ikigongo. Asha yanditse arasinya neza yuko niyasubira no kunjya ugwara. Asha ndoshe ndamwitorera bakamufunga. Ego. Asha. Wao nditwa umwe bari kumwe. Oya navyikawushije ndaje kwimubaza dushise muhira. Ego sawa. Ido ni do après rero. Sawa. Sawa, merci. Umva kavuze ko minota 5 azobashitse. Wowe rero cugenda wipoint ahantu. Cha tugira kujya nyene wari wavutse. Ikamgutomere kano gafana kanje. Rero ngenda jewe. Niyumva ko ari wundi agira mpemisyo. Ndaza cyabyihutisha. Ni cash arayishirako. Ahubwo ikanyaruke ngaha. Era raba kigidaje ntugisige twara. Karibu mtaa. Bora cha. Ni sawa kabisa. Murakomeye. Karibu. Ashi. Tubona ko ntatumwanya. Nukuri kose ndazi ko umuzungu mu rwe mtaa. Yego. None bakozane icyumwe. Ndazi ko utanwa amasaha. Nawe ntanywa amasaha. Sha. Nta cupa nwa kabisa. Zaraye zatswe kunyica. Nukuri tatse kunda ngandagura. Nacanzanira kavivu. Allô? Sawa, za tout droit chanda kubona. Ego. Sawa. Pardon muta. Ni umuhungu nkunda gukoresha do confiance. Nari namubare ko nicaye ngaha ibintanzaniye. Ivyo ni byiza burya. Gukoresha umuntu do confiance ni ibintu byiza cyane. Kuko udakoresha umuntu wizeye mu ibi bihe. Ubusuma bwaragwiri. Ego, ni bwishi cyane. Bwana Fred. Sawa, bahoji. Sawa mu. Ni sawa. Murakoze. Yego gusa uvugira ngo ndatera aho banzira aho bwa buryo. Amucugiye telefone yawe yabaye. Niho mutamba yari yaje kukura baje kuri biro. Araguheze. Namuhaye na ya nimero udakunda gukoresha. Yakurondeye nahone yakubuze. Gusa rero yambwiye ngo yadiri mwavuganye. Cyese ibyo mwavuganye ngo ni mu ndwiza. Numva ko nawe uca witegura ngo useka sawa. Yego. Nababahungu bawe bavuye kumburo cyo kuri banki ngo urabona ko oya canza mukanya ntugire ikibazo kandi rero ngandagiye. Yego. Ari yanye kuri magazine hasize atamuha. Andanyarutse. Yego, merci. Fred. Mumutwitsa. Muri uzoja hiye. Chéri wanje, nagomba nsubire ngusabe pardon ibyo nakugiriye byose. Ndabizi ko bitoroshe gucungira ikigongo mu mwanya, ariko ndazi ko mu minsi mike nzobona ko nahindutse. J'avais kwemera, mais c'est pas la première fois on se pardon. Ndabizi. Ariko ntacu kana kwizera ijyanyuma. Hama benda kubaza ibyo mu mwanya kumwe n'indi. Aho musimi reste. Njye n'umukolege wanje ndabizi ko byari hafi yo ku kazi, kandi we basanzwe afungurira hajya umunsi wose, ariko kenshi ari kumwe n'abandi. None mpaka muce mujana. Urabizi ko nanateguye kuza directement iwanyu, nce ndamusaba kugira ngo mperekeze. Urazi ko ntakunda kwicara muri restaurant jenyine. Okay. Reka nacu ndabyizera uko mugana aho nyene utamvanga byose nzobimenya. Koko ndagukunda kandi cyane. Njye narababaye
umbwiye ko utankunda kandi utazigera ubikora. mugabo nawe vraiment umviza ntahura byari bigoye vraiment kigiye gihona situation ukuntu papa avyitwayemwo je nabona nyine kutankunda ahubwo mvuze tout simplement ariko rero mugabo je vraiment nkabona urahindutse franchement ndakwemera nzoga effort zose zishoboka Je t'ai promis. kugira ngo mariage yacu ntibe failed Je t'ai promis. sawa Narahindutse. atigize vraiment kandi ndakubaza nigarabo ni ntibinyere no kugoreka kwirondeza gute Shushu. Urabizi ko yatakaye. ndabizi mugabo vraiment gira effort urondera iyindi Narayitumye urabizi. sawa uragira effort vraiment ndasaba siko Ego. Je te promets. Ntugire ikibazo. merci rero bibaza ko ujya mutaba nicyo gituma nari naguhamagaye kuko uwo muntu nari namubwiye ko bishobora guhurirana nkaba ndi Dubai kuko wari wambwiye ko uzontuma yego oya ahubwo ndagushimiye cyane wewe ubu uzogira je ujye uzomugira ugarutse kuko notuma nemera gushaka kwandi mafaranga hako ibintu byanje bipfa kuko je muganga yarambujije kuva yaje ko yatansi ikiduga hanyuma bisigaye nta ngorane nukuri kose mutama urazi wewe kuri umuntu wanje yego ivyo wanda bikora nk'ivyo wanje antuka yego uwo muntu nzoca ndamubarira yuko nabaye oblige yuko uza kuzana ibintu vy'iwanje kuko arazi byinshi niyo ndabikura nukuri ubu rero nciye ntikana kandi wakoze neza wakoze cyane ku telefone vraiment kuko simvise ko no gushimira urumva rero cyanegeranya utuntu hanyuma wemereka bizoca ugenda aho ni sawa kuko nanje nzoba nahejeje kwegeranya ibintu by'iwanje au fait narengize iminsi niyumvira vraiment we ko wonyereka abavyeyi bawe kuko bakureze neza cyane vraiment nukuri urabona nina erega ninaco gituma watunze ukiri muto erega kandi burya niyo mpamvu nshaka kuguha kuko mbere umukwe kuko wowe uri seriye cyane vraiment jewe nukuri jewe nabuze papa nkiri muto bisigaye nyina mama gusa pole ntaco kwera pole uko biri kose ndoca ndondera mama wawe ari we tubonana hanyuma ibisigaye nifuza kumubwira yuko nifuza nshaka kumbera umukwe murakoze cyane sawa sawa yego